ndibuka na beat ya mbere nakoze bampemvye 5,000 uwo munsi naragenda ndavuga ati ndatangiye kujya amahera y'umuziki kumbure kwiba ikunze n'ibindi bazobikunda yego ati bazobikunda ntivyari byoroshe ariko nakuze ndabikunda maze kwa ndabikunda nkiri umwana mutoyi kwera ko nakuriye muri eglise haragiye n'igihe ndiga amasomo musicale nkavuza muri eglise mugabo inyuma muri je havutse inyota yo kumva noba umuproducteur rero naragerageje gutera intambwe kugira ngo ndabishike ko nubwo hagiye haba inzitizi zimwe na zimwe byo yamaze gushika kumva yuko ari nk'igitsina gore atokuriye ahubwo muri hana mu bundi buryo oya kabisa Tangi waza kwitubwira kuri kamera. Oya. Nawe nyimba haraza azoyivuga muri commentaire ati hari ivyo yasabye birenza amafaranga. Bonjour et bon après-midi bakunzi ba Akamo TV. No musturongeye kwa mutubwira kandi ko mubibona canke muvyumva turameze neza. Twizera ko namwe meze neza aho muherereye. No musiro twabazaniye umwami w'igikoni niko novyita. Aho twashoboye kwishikira mu bwami w'igikoni ca Diamanta. Benshi musanze bamuze nk'umuproducteur w'indirimbo zigiye zitandukanye kandi abikora neza cyane gose. No musiro twamubazaniye kuri Akamo TV kugira ngo dushobore kuyaga ibinabiriya bigiye bitandukanye ku kazi kiwe. Meze neza. Ni sawa meze neza. Ni sawa nawe. Turashimura yibona. Yego. Twizera ko n'abakunzi bacu bameze neza ko mubibona rero kuri micro canke mu vyumva ni Gogo Label hama imbere yacu mutumire ni Diamanta nko mu muzi canke mumubona turi kumwe nawe. Wiyumvise gute ubonye tuje hano twagusanga mu gikoni? Cyenda gihe ko ndakunda abashitsi. Okay. Yego. Aho ni vyiza. Ariko turashaka kumenya uko kwibwira gute bataramenya neza bamenye Diamanta ninde muri bake. Diamanta n'uwo wajene bakiri bato bakiriko barishakisha. Okay. Akunda gukora gose. Kandi umurundi. Okay. Yego. Uno munsi tugiye tukuze mu ndirimbo zitandukanye canke tukumenyereye nk'umu producteur w'indirimbo zigiye zitandukanye za mpimbazamana canke n'izindi kumbure. Ako turashaka kumenya ni imbere yuko tukubaza ibindi ninde muhanzi wa mbere canke umuririmbyi wa mbere watangiye gukorana nawe muri kano kazi? Umuhanzi mbere twatangiye gukorana? Yeah. Ntayo nibuka neza kubera ko igihe ni kirekire. Yego ni kirekire. Ni kirekire. Yego. Ariko tubwiye hirya ari kirekire turashaka kumenya ni gute vyatangiye kugira ngo ino mpano yawe igaragaze uyishira habona hama wumve yuko onashinga n'igikoni kimeze gutya kugira ngo uzuraza kugira gute guteka canke gutegurira hano ivyo abaririmbyi bakuzaniye. Ntivyari byoroshe. Yeah. Ariko nakuze ndabikunda. Maze kwa ndabikunda nkiri umwana mutoyi kwera ko nakuriye muri eglise. Yeah. Haragiye n'igihe ndiga amasomo musicale nkavuza muri eglise mugabo inyuma muri je havutse inyota yo kumva noba umuproducteur. Okay. Rero naragerageje gutera intambwe kugira ngo ndabishike ko nubwo hagiye haba inzitizi zimwe na zimwe. Yeah. Ariko ndashima Imana kuko byarakunze. Yego. Akashaka kutubwira. Yego. Yene inzitizi zarabaye. Twavuga ati nikihe kintu cakubangamiye cyane kugira ngo ubone nkaho umengo kumbure indoto zawe ntago dozishika ko byoroshe naho no munsi tubona ko wadishitseko ariko naho wadishitseko turize neza ko hari hahandi harutaha wifuza gushika. Cyane gose. Izihe ntambamye zako bangamiye cyane kurusha izindi? Intambamye zambangamiye no kutizegwa n'abantu. Kubera ko ubwa mbere ngerageje gutera intambwe kugira ngo ndabe ko vyakunda ko imponya zikirenge muca abandi ni umuproducteur. Ikintu ca mbere cambangamiye ico gihe nagaragara nk'umuntu muto kandi nta cizere bangirira cyuko kumbure nozo umuntu muzima. Rero uwo nagerageza kurondera ati jewe ndipfuza ko kwiga production kunuku
harabambwiye ati ntivyokunda abandi bakanca amahera ntoshobora kuronka. Ndibuka igihe kimwe naronde mu producteur umwe sinshimye kumuvuga ndaza aravyibuka yoca aca yimenya. Ndabwira ati jewe nshaka kwiga production mugabo sinibaza ko uburyo wonca no buronka mugabo wonyemerera ukandera hama kumbure ndiza neza kutazokwicuza kuba waranyakiriye. Ico gihe ntivyakunze yasavye amafaranga ico gihe nanje ntari bwanabasha no gukorako. Ico gihe nyene vyarangoye kubera ko muri je nari mfite imyota niniya. Mugabo ndabura aho menera kuko nakora ko wese urafise abandi nabo kanamwandikira ntana kwishura. Ivyo birashika mugabo sinigeze ncika intege. Nico gihe jewe naca nigira inama y'ukuntu no vyokunda ko nshika ku ndoto zanje ata muntu numwe jewe niyambaje kuko nari maze kwiyambaza bose barangumiye mu bisanzwe. Bamaze kungumira caniga strategy nokoresha kugira ngo bikunde uno munsi mbe n'umuproducteur yumvirizwa akundwa n'abantu. Ico gihe narakinyama nyanga nyene y'umwana wo mu muji ndabasha kuronka ukuntu ntunga laptop. Maze kuronka laptop kuba abantu bakora production hariho software dukoresha yitwa FL Studio barayizi baca bayitahura. Iyo oni muri make ni software yorohereza mu beatmaker wari we wese gukora atabikoresho bihambaye afise. Ico gihe nace nifashisha ama tutorial maze kuronka imashini. Ndagerageza gushaka ukuntu ushobora gukora beat nyene atawundi muntu ngishije inama. Ngenda ndonka ama tutorial amwamwe abinyereka gushika aho nshobora ndumva ndamakinze beat nyene ishobora kuvuga. Ndibuka na beat ya mbere nakoze bampemvye 5,000. Uwo munsi naragenda ndavuga ati ndatangiye kujya amahera y'umuziki kumbure kwiba ikunze n'ibindi bazobikunda. Yego ati bazobikunda. Niko rero kuca mbandanya umva mwico gihe nta muntu nashiye kurondera ngo shaka kwiga production ahubwo naciye ku giti canje nigwanako. Ndagerageza ama tutorial menshi bushakashatsi nyene ndashobora kuba nyene no making a beat nkayiheza nkumva nyene iravugitse n'umuntu ayumvye akavuga ati urafise impano. Rero ukuntu nje kwisanga aha uno munsi ndi nari mfise umugenzi wanje umwe yaranzi kuva nkiri muri eglise mvuza. Yaramaze kumva n'ukuntu making nkora utwo beat nikorera andi muhira ko nakorera muhira muri chambre ifise akamashini kanje n'agasabufu. Umunsi umwe yarafise umugenzi naye mu producteur yitwa Chizo Boy. Ndamubwiye ati muhungu kuko naye ndamuzi Chizo mu ndirimbo nyinshi ati nta kuntu wamumvugishiriza ukamubwira uti ndafise umupeti kunuku ashaka kwiga production mugabo yabuze hamenera bivanye n'intambamyizi nizi. Ico gihe aramuvugishije cangira imana. Ico gihe studio ya CB Music yari ihagarariwe na Chizo ari wenyeneyo. Ico gihe Jibu yarasohotse. Jibu da Classic yarasohotse akeneye umupeti kumbure yoza aramufasha ibikorwa bimwe. Niko guca mubwiye ati uwo mupeti uramuha nimero yanje tuvugane. Wa mugenzi wanje campa nimero ati uraje kumvugisha twavuganye kunuku. Rero umunsi naramwandikiye ambwiye ati peti yangu wewe nari nkeneye umuntu norera akazora mfasha ibikorwa ibi no mu gihe ntahari studio ntibe yugaye. Tindungikira beat 5 nyene wemera wakoze. Wumva nyati nozi present ahantu simaramare. Ciganje vuma ko ivanye mwete nayifise nk'ama beat nk'ijana aba yicaye. Ca ntangura kugira selection ndaburizo mpitamwo ndandungika nizi ndabura. Niko kuca mpitamwo izo 5 yansabye ndazimurungikiye yarazumvirije anyishura bukeye ati ahantu musari sawa urafise impano kandi waba umuntu muzima
ati baza tuvugane aho maze kumvuga bashaka kuntahura akumva yuko mfise imana atari nka babandi canumva ndandaremye ego ndumva katangiye kuza ati kumbure za bintu vyofata inswa rero niko uwo naragiye kumurondera kuri gahunda yari yampaye turayaga turavugana turudiza byose hari muri 2023 muri septembre tariki 28 niyo twavugana ukunuku turacuruza ngati okay studio ngiyi guherejo ingo wicare ukore wiga ikizokugora ndahinda gufashe camba ntangu yuko kandi nubu nyimba ari karaba ikiganiro canka azokiraba yumve yuko ndamushimira cyane ntazopfa ndanavyibagiye kubera ko niwe muntu wenyene yantawe ico gihe anyakira nta kintu asabye nkuko abandi bansaba ibirenze ntosha no kuronka mwo mwahanye camba ntangu yuko ndakora izindi nzitizi zagiye zinzibira maze gutangura kariyere nyene byuta ko biri officiel nkutizegwa n'aba artiste hariho n'umu artiste yigeze kuza igihe kimwe muri studio narindi mwaho nyene aje kurondera Cizo mugabe ico gihe Cizo akaba yamwiye ati jewe hamwe aje kuza kundondera uramunyakirira mukore kugira ngo ibisigaye nzoza kwikurikirana naje muga uwo musani amaze gushika asangani jewe ntiyaranzi nyene yaransuzuguye arambwira ko tutokorana kiretse atakiriho byaramvunye gose nyene numva umengo ati ibintu keri nzobishobora mu gihe ata muntu ariko ashobora kungira icizere yuko noshobora gukora ikintu kizima mugabo bivanye n'ukuntu nakuriye muri eglise nize umuziki kare ikintu ca mbere batanguye gukunda yari tushe yanje kuko nasanze ndi umupianiste batangiye gukunda tushe dufate nk'ubu hakozwe nk'indirimbo ukaja wumva ngo ndashaka ngo uzomvugirize utu ndavuga ati okay ntaco ko batangiye bakunda utwo n'ibindi bizohoza tibizoza rero narabona nje ndakora indirimbo zimwe ziragenda abantu baramenyera barankunda batangura kunyizera gushika no musi rero yego twumvise yuko amafaranga ya mbere yatangiye kuronka ryabwo avuye mu muziki ari amafaranga 5000 y'amarundi haba uno munsi naho vyo bigenda gute kugira ngo ushobore kuvuga ati umuziki uragoye amafaranga arakunezereje bo guha 5000 nyine akavuga ati nyene ndaje nkorera umuziki ati canye gaye ndaguhaye zogenda gute no munsi ayo no munsi kambe murumva 5000 ndarengeye ndarengeye navuga yuko uno munsi yandashima kubera ko uno munsi nyene urabasha kunshikana kuri bimwe nipfuza nubwo hariho intambwe ncipfuza kugerako muga uno munsi navuga nti yuko ndabironka biciye mu no muziki nyene yego ngaro twagiye uraronse Cizo aragufashije urateye intambwe uraduze muwa mwashoboye kugumana canke uno munsi bino uriko tuvuge yuko ari intambwe yoba wafashijwemo na Cizo canke vyagenze gute bon jewe navuga yuko buri kintu cyose ndimwo nahanice uno munsi navuga n'ukuboko kwa Cizo kubera ko iyo kijya gihe naja kumuronka kungure sineza ko nahanice mba ndahicaye ntitukiri kumwe ntitugikwana nyene nko muri studio imwe mugabo turamana turasangira ndaja hakorera akaza ngaha twaragumanye nyene nko muvyeyi n'umwana ego uno munsi rero ko waciye mu bintambamye nyinshi wahuye n'ibigeragezo byinshi rimwe na rimwe biguca intege kugira ngo ushobore kwitora canke gushika ku ndoto zawe ese hoze undi munavuga ati Diamant aje nshaka umfashe kuno na kono ni gute ubigenze yipfuza kuba umu producteur nka wewe nyimba ari uwishaka ariko kino kiganiro canke azokiraba zondondera tafise ko tuzoganira
Ngwa mbere ngwibuka. Azonondere turase ko tuzoganira. Yego. Inzire yuko ikibi bagukoreye cyo kuvuga ati bagusamurengera ko niko uzosubiriza batavuga ati nandi ivyo bankorenda byinshi. Oya sinihaza. Cyangwa uvuga ati tumamiza cizo yagize kuri Genzo biba no kubana. Bon, ico gihe zatumye nizera yuko hariho abantu b'umutima mwiza bakiriho. Nanje ndumva mengo. Uwo kwifuza gucaho naciye. Ndumva umengo namufasha kuko nje narafashijwe n'abandi. Yego. Ngaho rero kuva utanguye runo rugendo rwo gukora indirimbo mwibanza manchanye n'izitandukanye. Novuga ati niya indirimbo maze gukora wishimira kurusha izindi. Ziriho. Okay. Ziriho kubera ko hari indirimbo. Hari nk'indirimbo yatumye abantu bamwe basobanukirwa yuko ashobora kuba ndo mu producteur akaze. Narakoze indirimbo y'umwe mu basani bakomoka Muyinga yitwa Badobado. Nimbo twakoranye yitwa Imuhira. Iyo ndirimbo kuri jewe hari ico yahinduye. Kandi mu ndirimbo nishimira yatumye ngira ngo nawe no munsi wo kwiyumvira ku ntembere. Yego. N'izindi nyene zirahari. Yego. Noshaka kwiyumvira hamwe n'ivyo ati ni giki wisunga kugira ngo ubone ko indirimbo ari nziza kurusha iyindi. Indirimbo iraba nziza bivanye n'ubwa mbere na écriture y'umuririmbyi kuko ikaramu ni ikintu gikomeye gose. Igisigaye bicaye kumuka kwijwe ry'umuririmbyi. Je shaka gutuma indirimbo uvuga ati indirimbo ni nziza vraiment kuruta nijya. Yego. None indirimbo uravuze ikaramu uravuze n'ijwi ry'umuririmbyi. Byo babihuriye he ubwiza bw'indirimbo ku muririmbyi hamwe n'umu producteur yayikoze. Aho ujya guhurira ni tushe mu producteur. Kubera ko inyuma yuko umuririmbyi yo kwandika neza cyangwa akaririmba neza mu gihe ataronse production nziza iyo ndirimba kenshi nizijya mu abanyagihugu bitangwa n'urukato. Urukato. Yego. Ikindi kintu batwaganirako kuva watangura kano kazi kawe ni giki bivanye n'amaze yo kurondera mukorane ibikorwa vy'akazi kawe. Ni giki uhora wumva ko bisunga kugira ngo wumve ko bokurondera? Ikintu kenshi bakunda kwisunga nkunda kumva zabimbwira ati twebwe tugukunda kwera ko uri umunyamahoro. Okay. Wakira uje wese ntumeze ngo nabanaka. Okay. Ati kandi uri umunyamwete. Yego. Twizere ko iyo mwete uri kugaragaza uzohorana n'ikindi gihe no muri kazoza. Iteka cyose ko nico kingize jewe. Okay. Yego. Hama ni impanuro utanga kuri abo bandi baba bazavuga ati banaka bimeze guca bobo twovuga yuko ari gukora n'abakazi kabo canke kiyabona afise uko aba yatunganije akazi kiwe. Bon nukuvuga navuga nti burya no mu kibano urugo rwose usanga rufise ukuntu gubatse. Usanga mu rugo kwa naka hari ukuntu ibintu bitunganije kwa naka hari ukuntu bitunganije. Aho rero bica bivana na nihangiro ry'umuntu yihaye kuko je mfite uko nkora akazi kanje nuko mfata abantu banje ubundi afise uko afata abantu biye nuko akora akazi kiwe. Ikintu gusa numva novuga kwa producteur bamwe bagenzanje hari producteur bidogerwa n'abasani bamwe akenshi gasanga na underground tunaka hari ukuntu adahagacira mu underground ko kanu karakwiye gukosorwa. Okay. Yego. Aho kandi karanarenze. Erega burya kenshi uzira umuntu akiri hasi akenshi baramusuzugura. Bagace bagira yuko nabo hajya bageze siho bahereye. Nabo barahereye hasi. Nimba bageze hejuru hariho naho ikindi kibanza nabo nyene babanje guherako. Yamamvu twadukiye gutahurana tukagerageza gushigikirana uko vyogenda kose. Yego. Tugiye kwihweza urwego rwa production mu Burundi aho rugeze turavye mu myaka yahera hamwe n'uno munsi. Twavuga ati ubona hari itandukaniro rihari kuri wewe? Yego itandukaniro rirahari kubera ko production ya kera n'ino munsi biratandukanye vraiment. Kubera ko ubumenyi bwari yongereye
ivyuma bimwe bimwe kumburenga bitabasha kuboneka kera no musi biriko biraboneka. Ego production y'uno musi ni ya kera hari itandukaniro rinini namwe murabibona ndibaza muravyumva. Novuga ati nize ndoto ufise muri production y'umuziki mu Burundi canke no mu mahanga nka wewe muri kino gihe nikizoza? Jewe indoto mfise muno muziki nukuzobaho nubwo nzoba narashashe ntakiriho. Hariho abantu bavuga ati uno musi kuba ameze kunuku ndabikesha Diamant. Niyo ndoto nini yanumva mfise numva nyene nozomarira umuziki w'u Burundi ko mbure no hanze y'igihugu nyimba nzoba ntakiriho canke nzoba nisazi hakabaho abantu bavuga ati uno musi ahandi nibi niko ya Diamant ayifise mu kuboko. Ego tugiye kuraba ikoranabuhanga rigiye ritandukanye muri kino gihe twoshobora kuvuga yuko AI ifise uruhara canke ikindi kintu yoba yikirakora kugira ngo habe ihindagurika rya production y'uno munsi? Kuvuga ngo tugiye ku ruhande rwa AI. AI iriko irorohereza abantu mu gukora utuntu nyene bipfuza mu mwanya mutoya. Ariko ndibaza yuko production y'umuntu nyene y'umuntu bwite dufate nka jewe na AI turatandukanye kubera ko AI ni ikintu gifise ubwenge nyene artificiel nyene bufise kumbura aho bugarukira bivanye nuko ca programme. Production yayo yokora niyo ubwenge bw'umuntu ntaho vyohurira kubera yuko hariho creation z'umuntu nyene bwite nyene zujya mutwe w'umuntu AI idashobora gushikira bivanye nuko kumbura ifise des limites z'ibintu kanaka. Ego nkawe nk'umuntu akoresha intelligence naturelle artificielle iyo umuntu akuzaniye indirimbo kavuga ati je nkeneye nkorera indirimbo ni hehe uva ko hohera ubwa mbere na mbere? Jewe akenshi nk'iyo umuririmbyi angendeye akamwe ashaka dukorane uku ikintu ca mbere turumviriza indirimbo tukumviriza ukuntu yanditse. Akenshi ndakunda kubaza umusani ati bipfuza tuyikore gute? Urafise ide kanaka? Kesha ko ngati ndafise ide kunuku tuyikorereko agati naho nta ide ca nkoresha ba mutwe wanje gushikaho turonka ikintu kizima. Ego iyo imaze kugenda gutyo niza logiciel canke ibikoresho ukunze gukoresha kurusha ibindi? Ubwa mbere na mbere jewe sinze ndi mu pianiste. Ikindi logiciel nkoresha yivanye n'imashini nkoresha kubera ko ndakunda system ya Apple gose nkoresha logiciel yitwa Logic. Rimwe na rimwe no mu kumakinga amabiti ndakoresha bita FL Studio kubera nayikoresheje kuva kera kandi ndayikunda. Yego nizane ninkoresha. Nayahe makosa abakiri bato bakora iyo binjiye muri studio akenshi? Makosa akunze gukora je nka tumaze guhura amakosa bakora nta hari ukuntu bategiriye icizere. Ego bategiriye icizere ugasanga nyene aje afise nk'ubwoba zitujya muntu kubera ko hari ukuntu bishizemwo yuko producteur yivanye na kahise kumbure producteur dukara akaza afise ubwoba ugasanga akoza atisanzuye kwera ubwoba. Amakosa akunze gukora nakunze kubona kenshi no kutegera icizere ko bokora nibirenze ivyo tuziga twebwe abantu. Iyo tuvuze producteur mwiza n'utari mwiza uwo bitandukanya gute? Producteur mwiza n'utari mwiza biravana kubera ko nta ubura ubumwita mwiza canke mubi. Ego isigure ko kuri wewe ashaka kuvuga ati Diamant ni mwiza kuri naka hama ni mubi kuri naka? Ego nta ukundwa na bose kandi nta na bose. Ashaka kuvuga ati Diamant ni mu producteur mwiza ugasanga navuga ati ahubwo ujya ntabaho. Rero biravana. Ego zo yimaze gushika okanka gukora indirimbo y'umuntu akuzaniye? Jewe atari umuntu yanse ubwiwe nta ndirimbo nanga. Ni indirimbo no kumva umengira nimeze uko twipfuza turafashanya uburyo bwose tuyishira ku murongo dushakamwe.
mugabo nta muntu ntankira indirimbo ngo ya aya kabisa. Iyo bishitse nk'umuntu akazana indirimbo hama ugasa n'uyihindura nka 50% ahora vyakira gute? Abenshi barabikunda kubera ko arinza kugana nuko abayizeye yuko aja kuronka ikirenze nico yaziga. Akenshi turahanahana amayide mu bisanzwe turafashanya ati dukora iki niki aka ukumva gute kugira tuyakoronka ikintu nyine twishimira ati dukoranye neza ni sawa. Yego dukunze kumva hari abaririmbyi cyangwa abaririmbyi kazi cyane akenshi bagenda bidoga bavuga yuko mu producteur yimusavye ko indirimbo akenshi harahagucira amafaranga y'umurengera kugira ngo unanibwe kuyaronka kumbure mwumvikana ibindi kuri Diamanta bimeze gute? Ivyo byose bigaruka kuri kwa kuntu usanga umuntu wese atunganya akazi kiwe. Yego jewe abamaze kungendera bose namaze kunyitura kumbure ngira ngo babasha kuza kwandika muri commentaire canke bakandika sinaze ko ari umuntu yidoga ati Diamanta yarasavye amananiza sinibaza ko ari ko hari. Yego byaye maze gushika kumva yuko ari nk'igitsina gore atokuriye ahubwo muri hana mu bundi buryo. Oya oya kabisa. Canke waze kwitubwira kuri kamera. Oya nawe nyimba haraza azobivuga muri commentaire ati hari ivyo yasavye birenza amafaranga. Ubushite twabonye amasanamu yawe agaragara mu ndirimbo I'm Blessed y'umukobwa yitwa Noella Shimye. Twoshaka kumenya wagaragaye nk'umufigira wari umuririmbyi canye usanzwe ufise n'impano yo kuririmba hambavuye ko producteur. Sindagerageza kwishaka mwiyondiri iyo mpano yo kuririmba sinaza ko ndayifise mugabo ko naragaragaye mwaje amashusho nuko yabinsavye ambwira ati ndifuze ko yabamwo bivanye n'ikintu nashaka ko ndamufasha niyo mpamvu hari abambonye mu mashusho y'iyo ndirimbo. Yego kandi iyo ndirimbo niyo wayikoze? Yego nije neza bro imeze neza. Merci cyane uvuga ngo ko haje gose na Noella ahari yumve ko ndamwakohajije gose. Murakoze. Ifise amajambo meza, ifise amasanamu meza. Antuka vraiment ntaje kugaya kirimo. Yego n'abatayira bongera baje kwiraba ku rubuga rwa Noella. Yego bro. Yego baje guhezagirwa nabo. Yego. Novuga ati ni iyihe mpanuro woha canke n'igikyoshikiriza abandi urundi rwaruka runi inyuma yawe canke musi yawe bifuza kuba nka Diamanta no munsi canke kurenga aho ubugetse? Ico notekera abagenzanje turi mu rungano rumwe canke abari inyuma yacu bifuza kuba nkanje bifuza no kurenga ahandi canke icambere na mbere nuko bo kwigirira icizere kubera ko nta kidashoboka ku munyamwete. Ego ibisigaye no kugerageza kurondera bivanye n'ico yifuza gushikako. Twavuga ati ni yahe imigambi ufise mu mezi ari imbere kuri Diamanta? Imigambi ufise no kwagura akarere. Muvuze kwagura akarere nifuza kubaka nyene izina rinini yarirenza ha kuko ndafise indoto yo kuza mfise studio mugabo kandi nkaba mfise tanki ikazoba ari nk'umuryango munini ya ukomoka kuri jewe ushobora kuza gutunganya umuziki wo mu buryo bw'amajwi hakabaho n'urundi ruhande zo rutunganya ikijanye n'ibintu by'amasanamu biri mu ndoto mfise ngwanira ntegeza kuzoshikako nkazoba mfise kandi bishobotse azoba ari umuryango nshobora kuba mfisemwo iradiyo kumbura na televiziyo biri mu ndoto zanje. Dukunze kumva ngo iyo umuntu afise indoto z'ikintu runaka haba hari ikindi kintu ariko arakora kugira ngo ize kimushikane muri za ndoto ziwe. Ndiki Diamanta ariko arakora no munsi kugira ngo ategure gushika mu ndoto ziwe? Cyo ndiko ndakora ni kurondera ikizotuma shika kuri ivyo bintu nipfuza. Rero biravuna kandi bisaba inguvu nyinshi. Gukora utarambirwa no gukora nyene guca no hino kugira ngo bikunde ko uzoshika kuri vya bintu. Rero je sinicaye ndiko ndapambana nyene nko muhasra.
Were urarenze uriko urapambana ngiye ushika indoto zawe aho muri kino gihe tugenda twumva ugwaruka rwinshi ruvuga ngo nta kazi gahari canke hari ubushomeri butandukanye wewe rero shaje cizero gikura cyo kushobora kuronka amafaranga menshi abandi bayabora jewe ndashizere cyo nzoyaronka yego rero navuga ni mu ruhande bwa kimuntu umuntu wese kumbura hari umugisha usanga afise Imana yamuteguriye ariko ntuza mu gihe wicaye oya urahaguruka ugakora kandi bivanye n'icizere wifitiye n'ukwiziga yuko ivyo bintu ushaka uzobishikako umwanya n'umwanya ari gibona ubiguyeko yego bagire nk'abandi ngo amafaranga ntasengerwa arakorerwa ntusenga ngo acaza urabanza ugakora kwanza ukabiri yaje yego kugira ngo amafaranga kwitabe yego nta kwitaba ngo nuko wasenze gose oya bigusaba kuva muhira ugakora kugira ngo yaronke bon numva umengo twogushimira ku mwanya duhaye murakoze wahagaritse ibikorwa byawe kugira ngo twitabe kuko tuganirize yego merci beaucoup ku mwanya wawe nongera nshimira n'abakunzi ba Akamo TV badahengesha kubana natwe ariko imbere ko ndababwira byinshi abakunzi bacu mu kubashimira ubanze kwanza nawe bashimiye cyangwa bashikirize ijambo rimwe canke abiri yego jewe ndashimiye abakunzi ba Akamo TV aho bari hose yaba mu gihugu canke no hanze y'igihugu bakomeze kudukurikirana bakurikirane na Akamo TV bumve yuko badahari ntitwohaba yego turabashimiye gose merci beaucoup nawe turagushimiye cyane namwe ndabashimiye yego bakunzi ba Akamo TV rero murabizi yuko ndabakunda cyane nayo mpamvu dukomeza kubategurira ibigiye bitandukanye kugira ngo murambigwe ni muruhe mukomeze kugumana umunezero ugiye utandukanye no musi rero nongera kubibutsa kwa kundi nyene mutibagira subscribe ku batarababone kuri channel yacu mutibagira j'aime na partage kugira ngo mukomeze muze muraronka amakuru agiye atandukanye ya Akamo TV n'ibindi tungaducisha ko byo kubanezereza no kutwigishiriza hamwe murakoze cyane nawe utaha